ni radio BBC gahuza miryango ivugira irondere kuri metero 19 25 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango. Turi ku munsi wa gatanu itariki 13 z'ukwezi kwa 12 muri 2024. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu. Muri Syria uno munsi bari mu birori byo kwigina itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Bashar al-Assad. Mu Burundi muri kano kanya bari mu birori byo gusozera isekeza ryo gumurika amasinema cankereresi yakozwe n'abarundi nyene ryamariba buri mwaka Festival, ariko uyu mwaka ngo ntibaronse abanyamahanga baza kugitabira ku mpamvu kubera uburyo bwabaye buke kumva sinasho gutumira nyine nahora ndumira abanyamahanga kuko ibyo biraheza bigafasha abakora amareresiyo ngaha bakaza barahiganwa nabo hanze. Intumwa idasanzwe y'Ubwongereza mu karere k'ibiyaga binini Tiffany Sadler ari mu Rwanda aho yageze avuye mu gihugu kibanyi ca Kongo, akaba yavuze yuko afise icizere ku mubonano wimirije ku munsi w'Imana hagati y'abategetsi b'ivyo bihugu vyompi uzoshika ku mwumvikano w'amahoro. Mu Rwanda nyene Perezida Paul Kagame yatanguje ku mugaragaro inama y'inteko rusange y'ishirahamwe mpuzamakungu ry'umukino wo gusiganwa n'imodokari Formula 1. Muravyumva mu makuru yacu y'inkino, ndetse tubafitiye nabaza muganga ku ngwara y'igisukari ifata abakenyezi bibungenze. Iki kiganiro gihagarikiwe na Mark Niyonkuru. Nido kuri ibyo byose ni mukanya mubanze mutega amatwi amakuru yo hirya no hino ku isi avugwa hano kuri BBC mushikirizwa na Prudence Ngiyumva. Imyigaragambyo ikomeye muri Syria yakozwe mu gihugu cyose mu kwishimira gutembagazwa kwa Perezida Bashar al-Assad ku butegetsi mu cyitwa umunsi w'intsinzi. Ikivunge kinini cy'abantu bakoraniye mu mujyi rwagati Damascus nyuma y'amasengesho yo kuwa gatanu baririmba indirimbo zihindura amatwara. Umunyamakuru wa BBC uri mu mujyi wa Aleppo yavuze ko abantu benshi naho bahateraniye bazanye ndetse n'abana babo. Ikindi kivunge cy'abantu bishimye nabo babonetse ku mihanda y'umujyi wa Latakia wahoze urimo abantu bashyigikiye cyane Assad. Benshi bateraniye hafi y'ikibumbano cya Havezi al-Assad, akaba se wa Bashar, cyashwenyujwe. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken yavuze ko azakora ku buryo azaburizamo izamuka ry'umutwe wa Kiyisilamu IS muri Syria. Yabivugiye mu rugendo rutunguranye yakoreye muri Iraq. Blinken ari mu rugendo mu karere mu kuganira ku kibazo cya Syria nyuma y'ibiganiro yagiranye na Minisitiri w'intebe wa Iraq rero i Baghdad. Blinken yavuze ko Iraq yumva agaciro k'ituze kurusha ibindi bihugu mu karere. Umunyamakuru wa BBC uri mu rugendo na Blinken yavuze ko Amerika na Iraq bifite inyungu zihuriweho zo kugerageza gukumira Islamic State, ariko kandi anavuga ko umubano mwiza ari ingenzi kuri Amerika kubera ijambo rikomeye Iran ifite muri Iraq. Abanyapalestine 30 bishwe, abandi 50 bakomerekera mu gitero cya Isiraheli mu ijoro ryakeye. Igitero cyagabwe ahantu hakirirwa abakuwe mu byabo muri Gaza nk'uko abaganga baho babivuga. Igisirikare cya Isiraheli cyo kiravuga ko cyari kitumbereye umurwanyi wo ku rwego rwo hejuru mu mutwe wa Kiyisilamu. Inkuru ya Yolande Ner muri imva mu ijwi rya Jean Claude Mwambutse. Amashusho yo ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abatabazi uyu munsi mu gitondo bashakisha uwaba yarokotse mu bisigazwa by'inyubako y'iposita mu nkambi ya Nusairat. Abatuye aha bavuga ko abanyagaza bakuwe mu byabo n'intambara imaze amezi 18 bari barashatse ubuhungiro muri iyi nyubako, kandi ko hari umuryango watakarije benshi mu bawugize. Igisirikare cya Isiraheli cyo kivuga ko igisasu cyacyo cy'indege cyari kigendereye umuyobozi w'umutwe witwaje intwaro wa Islamic Jihad uri nyuma y'ibitero bigabwa ku baturage n'ingabo za Isiraheli, kigashinja uyu mutwe kwikinga inyuma y'abasivile nk'uburyo bwo kwirinda mu byo ukora byose.
Inzira y'umupaka hagati ya Mozambique na Afurika y'Epfo yongeye kuba nyabagendwa mu buryo bw'igice nyuma y'uko inzego z'umutekano zifatiye ubugenzuzi bwaho kubera imyigaragambyo y'abamagana guverinoma ejo hashize kuwa kane. Ingabo za Mozambique zakoresheje ibyuka biryana mu maso ndetse n'amasasu yica mu gutatanya abigaragambyaga bari bafunze umuhanda munini uhuza inzira y'umupaka wa Ressano Garcia na Rebombo. Ubu izo nzira zirafunguwe ku banyamaguru n'ibinyabiziga bito, ariko ibinyabiziga byikorera imitwaro ntibiremererwa gutambuka. Afurika y'Epfo yari yarafunze uruhande rwayo rw'umupaka muri iki cyumweru kubera imyivumbagatanyo ibera muri Mozambique yasembuwe n'intsinzi y'ishyaka Frelimo riri ku butegetsi mu kwezi kwa 10 mu matora ya perezida. Aya ni amakuru ya BBC. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yagennye François Bayrou kuba minisitiri w'intebe. Guverinoma y'uwahoze kuri uyu mwanya yasandaye mu cyumweru gishize nyuma y'amezi 3 gusa ishyizweho. Ubufaransa bumaze igihe mu bibazo bya politiki kuva Macron yahamagaza amatora muri uyu mwaka ataratanze uwatsinze ku buryo butomoye, bikaba byarahagaritse imikorere myiza y'inteko ishinga amategeko. Bayrou, umuyobozi w'ishyaka rya Mouvement Démocrate, azahura n'ingorane zo kwemeza amashyaka akenewe mu nteko irimo ibice mu kwemera cyangwa kuburizamo imigambi ya guverinoma. Intego iri ku isonga izaba ari uguhishisha ingengo y'imari, ariko igihe avuganaga n'abanyamakuru kuri uyu wa gatanu, François Bayrou yasabye ko haba ubwumvikane. Numvise ibibazo byanyu. Oya, nibaza ko umuntu wese yumva uburemere bw'iki gikorwa. Nge nibwira kandi yuko umuntu wese atekereza ko hari inzira igomba kuboneka izatuma abantu biyunga aho kubacamo ibice. Nibwira ko ubwiyunge bukenewe. Biravugwa ko perezida wa Brazil ari koroherwa nyuma yo kubagwa inshuro ya kabiri ejo hashize kuwa kane, byakozwe kugira ngo haburizwemo gukomeza kuva amaraso mu bwonko. Abaganga baravuga ko Luiz Inácio Lula da Silva yavuye mu cyumba cy'indembe kandi ari kwigenza, akavuga ndetse akarya mu buryo busanzwe. Bongeraho ko muri iki gihe aguma mu bitaro bya Sao Paulo. Perezida Lula w'imyaka 79 yabazwe by'igitaraganya muri iki cyumweru nyuma yo gukomereka mu bwonko. Florentine. Rakoze Prudence Ngiyumva. Nongeye kubaha ikaze mu gihe hitezwe ibiganiro hagati y'abakuru b'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu w'Imana. Intumwa idasanzwe y'Ubwongereza mu karere k'ibiyaga binini ngo yizeye yuko bizogera ku masezerano. Madame Tiffany Sadler yaraye ageze mu Rwanda avuye Kinshasa, aho yavuze yuko yiteze ko ibiganiro bya Rwanda bizohosha ubushamirane buriho muri kino gihe hagati y'ibyo bihugu byombi. Iyi ntumwa y'Ubwongereza yabwiye abanyamakuru muri iki gitondo ko ibi biganiro bikenewe cyane kugira ngo imigenderanire yongere kunaguka ndetse n'abakuwe mu byabo bashobore kubisubiramwo. Ibi nivyo iyo ntumwa yatangaje mu kiganiro yahaye abanyamakuru. Mugenzi wacu Jean-Claude Mwambutsa akaba yagikurikiye. Mu kiganiro yahaye abanyamakuru muri iki gitondo, intumwa idasanzwe y'Ubwongereza mu karere k'ibiyaga bigari Madame Tiffany Sadler yagaragaje ko afite icyizere ko ibiganiro hagati ya Paul Kagame na Felix Tshisekedi kuri iki cyumweru bizagera ku masezerano. Yavuze ko icyizere agishingira ku bushake n'ubunyangamugayo yabonanye bamwe mu bo bamaze kuganira. Tiffany Sadler avuga ko yageze mu Rwanda yinjiriye ku mupaka wa Goma, ngo akaba yariboneye ukuntu umupaka ufitiye akamaro impande zombi, nyamara urwikekwe rukaba rutuma abantu batisanzura uko bikwiye. I am hopeful that the Luanda process will come to some. Mfite icyizere ko inama ya Rwanda izagira imyanzuro igeraho ko hazabaho amasezerano. Ndabizi neza ko ari intangiriro, ariko ni intangiriro y'ikintu kizima. Ubwongereza bushyigikiye ibihugu byombi muri ibi biganiro kandi buzakomeza kubiba hafi. And I hope very much that some agreement will be reached. But I think it will be the start. Ubwo nageraga ku mupaka mvuye muri Kongo, nabonye urujya n'uruza rw'abacuruzi n'abaturage basanzwe. Ubucuruzi nk'ubu nibwo buzahungukira mu gihe haba habayeho amasezerano y'amahoro. And I think that trade and prosperity and jobs could be the great peace dividend if peace can be found. Avuga ko amahoro akenewe cyane ku nyungu z'impande zombi, kandi ngo iyi nama ya Rwanda ikaba ari umwanya mwiza wo kuyageraho. It is very important that countries engage in good faith, but I remain ultimately.
ni ingenzi ko ibihugu byombi biganira ku mwuka w'ubwizerane bikabwirana icyo bitekereza. Mfite icyizere nshingira ku bunyangamugayo nabonye mu bo twavuganye. Mfite icyizere ko ibihugu byombi nibiganira mu bwizerane kandi bifite ubushake bwa politike hazaboneka igisubizo cy'amahoro. Aya mahoro kandi arakenewe cyane mu karere kose. Urebye akababara abantu bakuwe mu byabo bafite bituma wifuza ko hagira igikorwa kandi habayeho ubushake birashoboka. It makes you very sad and it makes you want to resolve the situation. Hashize igihe kitari gito ibihugu byombi birebana y'ingwe. Kongo ishinja u Rwanda gutera inkunga umutwe wa M23 ndetse no kuvogera ubutaka bwayo. U Rwanda rwo rwakomeje guhakana ibi byose, ahubwo rukavuga ko Kongo ariyo ishyigikiye umutwe wa FDLR rushinja guhungabanya umutekano warwo ibifashijwemo n'ubu butegetsi. Si ubwa mbere intumwa z'ibihugu byombi zihura zifashijwe n'umuhuza ari we Angola. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Turasubira i Kigali mu makuru y'inkino, ariko tubanze dukubitire mu Burundi aho uno munsi ari isabukuru ngarukamwaka ryo kumurika amareresi Festicab yari maze iminsi 6 rirangira. Ni isabukuru ryabaye atabanyamahanga barimo nk'uko byari bimenyerewe, ibyo ngo bikaba byaturutse ku buryo buke nk'uko nabigwiwe mu kanya n'umukuru wa Festicab Leonce Ngabo yasobanuriye ko kuri uyu mugoroba biteguye guhemba amareresi 9, ni ukuvuga 3 yabaye aya mbere mu mice 3 nyene y'amareresi yose hamwe yamuritswe akaba agera kuri 40 yaciye kuri televiziyo zitandukanye zo muri ico gihugu. Umva uko Ngabo yambariye. Dufise ubwoko butatu, arico twita amareresi maremare, long métrage de fiction, mu Congereza ni long feature film, hanyuma tukagira amareresi twita short film, n'amareresi yerekana ibisanzwe byahabaye bita documentary. Zose hamwe zirashika 40. Mukaza guhemba zingaho no munsi? Uyu munsi tuza guhemba izishika 9, mbere nizirenga. Iyo mvuze 9 nukubera ko twoma tuvuga 3 za mbere mu mugumwe umwe, ariko hariho n'andi maseka duca duhereza ku buhinga bunyuranye, ari bimwe twita bajya cameraman cyangwa abafasha amajwi, cyangwa tugafata the best female role cyangwa the best male role, kugira ngo bose dushobore kugira ngo tubahingura bazuze buri mwaka bahingura amareresi meza kurusha ashaka kuja no mahiganwa mpuzamakungu. Bwana Ngabo, twari dusanzwe tumenyereye yuko mu myaka iheze isabukuru rya Festicab mugenda mwerekana amareresi mukagira za projection hagati mu makartier atandukanye, mukaja no mu masare. Kubera iki uyu mwaka mwahisemwo kubikorana n'amateleviziyo aho gukoranya abanyagihugu mukabereka? Hari bituma bibiri. Ubwa mbere na mbere nuko muri iyi minsi hariho bisa nuko ari ingorane za bene gihugu zo kuronka ibiduga biza birabunguruza. Ica kabiri twasanze kugira ngo amareresi ashikire abantu benshi n'abantu baruguru aho bari hose baraheza bakabona ayo mareresi y'abarundi, ko benshi turahura bakambaza ati mbega ushaka kubona amareresi y'abarundi twoyabona mu gisata ca sinema c'u Burundi. Mubona ingorane zihari zizoba zisigaye muri kino gihe ari nk'izihe? Ingorane za mbere nizo kuronka amahera. Sinzi icyabaye umwaka, n'ubwa mbere twagize ingorane rwose zo kuronka uburyo bimwe bita mu Congereza sponsorship. Ingorane ya kabiri nuko twaravye ko gushika ubu ni ukuvuga urugero rw'amareresi berekana n'ibintu byagiye biratera imbere, ariko kubandanya duhimiza cyane tugakenera uburyo bwo gutanga inyigisho. Icyo rero nico cya kabiri cyama gikenerwa, tubona bikiri impambamyi muri minsi, inyigisho z'amareresi mu Barundi. Mubona umuti woshobora kuboneka ari nk'uyu? Umuti wa mbere nuko twanza tugatekana, tukagira ibyo mu Burundi bigatekana ku buryo nk'abahora baduha uburyo bose bagashaka kudufasha atangorane, kuko uyu mwaka bisa n'ibyahagaze ariko bikavana n'ibihe turimo. Nibaza yuko byatumye hari ingorane.
icya kabiri kubera uburyo bwabaye buke urumva sinashobora gutumira nyine nahora ntumira abanyamahanga kuko ibyo biraheza bigafasha abakora amareresi yo ngaha bakaza barahiganwa n'abo hanze na tekinike bakoresha kugira ngo mu myaka ikurikira baze bararushirizaho ibyo bakora. Icya gatatu novuga ni ikintu tukiri ko turayaga nyine n'ababijejwe muri leta ingene boza barafasha cya kintu bamavuga copyright ariyo droit d'auteur kugira ngo umuntu yahinwe ikintu ciwe azoze aramura ivyamwa by'ibyo yakoze bitagoranye. Leonce Ngabo arongoye Festicab. BBC gahuza miryango isahimwira buri minota 15 mu karere k'ibiyaga binini. Uno munsi muri Syria biriwe mu birori byo kwigina itembagazo ry'ubutegetsi bwa Perezida Bashar al-Assad. Hakaba hashize hafi indwi yose akuwe ku butegetsi ibyarangije intwaro y'igikenye yari maze imyaka hafi 50 muri ico gihugu. Utwigoro tw'ibihugu by'amahanga mu ntumbero yo gushigikira ibihe bitekanye by'ikiringo c'ifata kibanza muri ayo mahinduka natwe nyene turiko turiyegeranya. Inkuru ya Barbara Plett asha mwishikizwa na Jean-Claude Mwambutsa. Imbaga y'abantu baturutse mu nkengero za Damascus bikusanyirije mu murwa rwagati bishimira ukwishyira ukizana nyuma y'imyaka ibarirwa muri mirongo batsikamiwe n'ubutegetsi bw'igitugu hirya no hino mu gihugu. Naho bari mu birori mu cyo bise uwa gatanu w'intsinzi, bahura nyuma y'amasengesho ya nimugoroba biyibutsa n'iyindi minsi ya gatanu yatambutse isa n'iyabyaye impinduka. Buri gihe iminsi ya gatanu yabaga ari imyigaragambyo yo kwamagana ubutegetsi bwa Bashar al-Assad. Iki nicyo cyamaze ubwoba abaturage batatinyukaga kuvuga, kibafasha kuvuga ikibarimo. Kuri ubu barasakuza kandi baririmba batwawe n'umunezero, ariko ntabwo ari bose. Abari bashyigikiye ubutegetsi baratinya ibikorwa byo kwihorera, banyamuke bagatinya ubutegetsi bushya bw'intagondwa zitsimbaraye ku myemerere ya Kisilamu. Gusa kugeza ubu inyeshyamba ziratanga ibimenyetso by'icyizere, zishishikajwe n'isimburana ku butegetsi riri ku murongo. Mu butumwa bwatanzwe ku buryo bwa video, umukuru w'umwe mu mitwe ikomeye ya Kisilamu HTS Ahmed al-Shara uzwi no ku mazina ya Abu Mohamed al-Jorani yasabye abaturage kugaragaza ibyishimo bafite uyu munsi, hanyuma bagakomeza n'ibikorwa byo gusana igihugu. Bismillahirrahmanirrahim. Nagomba gukeza abanyagihugu b'abanyasiriya ku ntsinzi y'amahinduka ishigikiwe n'abanyagihugu, kandi ndabahamagarira kuja mu mabarabara bakagaragaza umunezero ariko batarasha amasasu canke ngo batere ubwoba abanyagihugu. Inyuma y'ivyo duheze twubaka igihugu, kandi nk'uko twabivuze mu ntango tuzotsinda Imana ibishatse. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibirori biraba mu gihe umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yahuye na mugenzi we wa Turukiya mu mujyi wa Ankara bavuga ku kibazo cya Syria, aho ibihugu byombi byashyigikiye imitwe irwanya ubutegetsi. Bwana Blinken avuga ko hariho amasezerano asobanutse arebana n'uburyo Turukiya na Amerika byifuza ko ibintu byagenda muri Syria. Yashimangiye ko byihutirwa gukumira ko umutwe wa leta ya Kisilamu washinga ibirindiraha. Hagati aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubushinwa Wang Yi yavuze ko ari ingenzi ko habaho ubutegetsi buhuriweho na bose muri Syria. Inkuru ya Barbara Plett asha. Ubu naho imbere yo gukomeza tubararikire uko mushobora gukurikira amakuru yacu mukoresheje WhatsApp. Samirana radio yacu dukunda cyane. Ubu ushobora gutangira gukurikira kuri WhatsApp yawe amakuru yo ku rubuga rwacu rwa internet bbcgahuza.com akimara gutangazwa. Kugira ngo yagereho, fungura WhatsApp yawe, ujye handitse mu Cyongereza updates hasi ibumoso, maze ujye hejuru mu ishakiro wandikemo BBC News Gahuza, hanyuma kandi ahanditse mu Cyongereza follow. BBC Gahuza miryango. Mubibwire rero n'abagenzi banyu ntibacikwe kudukurikira kuri urwo rubuga rwa WhatsApp. Ejo naho mu kiganiro c'imvo n'imvano tuzogaruka ku nama yabaye mu Burundi mu ndwi iheze, yari ifise intumbero yo gufasha leta y'u Burundi gushika ku gutunganya ico gihugu ku buryo mu mwaka wa 2040 coba ari igihugu cigaburira
kikihaza kandi cifashe, hanyuma muri 2060 naho kikazoba ari igihugu giteye imbere. Ntimuze rero mucikwe. Reka naho duha ijambo Yves Bucana mu kiganiro c'inkino. Mwireho neza mwese abateze amatwi y'BBC. Amakuru y'imikino nyahere mu isiganwa ry'amamodoka rizwi nka Formula 1. Inama y'inteko rusange y'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umukino wo gusiganwa mu modoka FIA iri kubera mu Rwanda. Byatangajwe ku mugaragaro ko u Rwanda rwatanze ubusabe bwo kuzakira iryo siganwa rya mbere rikomeye mu mukino wo gutwara imodoka Formula 1. Perezida Kagame atangiza ku mugaragaro inteko rusange ya FIA yashimiye abayobozi n'abagize iyo nteko ku nzira nziza ibiganiro hagati ya FIA n'u Rwanda birimo kugeza ubu, kandi avuga ko u Rwanda rushyize umutima kuri iyo gahunda. Hashize imyaka 31 nta siganwa rya Formula 1 rikinirwa ku mugabane wa Afurika. Ireruka ryabereye muri Afurika y'Epfo hari mu 1993. Uko ibintu bihagaze ubu nuko imijyi izakinirwamo amarushanwa yose kugeza muri 2027 yamaze gutangazwa. U Rwanda ruramutse rwemejwe rwategereza irushanwa rya Formula 1 rya 2028. Tujye mu gihugu cy'Ubwongereza. Shampiyona ya English Premier League mu mpera z'icyumweru irakomeza. Umukino ugaragara nk'ukomeye uzahuza abakeba bo mu mujyi wa Manchester City yakira United, nubwo bamwe bawubona nk'umukino hagati y'abarwayi babiri ku mpamvu y'uburyo aya makipe yombi atari kwitwara neza muri shampiyona. Ibindi reka tubibwirwe na Prudence Ngiyumva. Mu mikino 6 Manchester United iheruka gukina na mukeba wayo City yatsinzwe 5 muri yo ku murundo w'ibitego 18. Ntibitangaje rero kuvuga ko umukino wo ku cyumweru ushobora kuba intsinzwe ya 6. Ariko umupira w'amaguru uhinduka nk'ibicu, cyane cyane iby'ikirere cyo mu majyaruguru y'Ubwongereza. Mu mikino 10 umutoza Pep Guardiola aheruka gukina mu marushanwa atandukanye yatsinze umwe rukumbi, ibintu bimeze nk'igikuba ku mutoza ubonwa na benshi nk'uhiga abandi muri Premier League. City iri ku mwanya wa 4 ku rutonde rwa shampiyona, mu gihe United ihimbwa amashitani atukura ari ya 13. N'umukino wa mbere wa derby ku mutoza Ruben Amorim, kandi rero ku bibazo by'imvune byabaye karande kuri City ashobora no kuba uwa mbere uhinduye amateka y'ingendo za United kuri Etihad isanzwe itahama amaramasa. Ejo kuwa 6 Arsenal izaba yakira Everton ku gicamunsi. Ntibizwi niba myugariro Ricardo Calafiori cyangwa Alexander Zinchenko bazagaragara muri uyu mukino nyuma yo gusiba Monaco muri Champions League kuwa 3. Cyakora umutoza Mikel Arteta yabwiye abanyamakuru kuri uyu wa 5 ko Gabriel Magalhaes nawe wari umaze igihe mu mvune yashoboye gukora imyitozo. Intsinzi ya mbere y'umutoza Sean Dyche wa Everton yayikuwe kuri Arsenal mu kwa 2 kwa 2023. Kuva icyo gihe ariko abakinnyi be ntibarongera kurunguruka mu mazamu ya Gunners. Fulham yo izabiri kuri Stade Anfield guhura na Liverpool yo urutonde rwa shampiyona mu mukino umutoza Arne Slot ashobora kongera kubona Diogo Jota na Federico Chiesa nyuma y'imvune bamaranye igihe. Ariko myugariro Ibrahima Konate na Conor Bradley baracyari mu mvune. Kuri yo saha imwe Newcastle izaba ikina na Leicester City mbere y'uko Nottingham Forest yakira Aston Villa ku mugoroba kuri Stade City Ground. Ni mu gihe Chelsea izakira Brentford i Stamford Bridge mu ijoro ryo ku cyumweru, naho Tottenham Hotspur izaba yerekeje mu mujyi uri ku cyambu cy'amajyepfo y'Ubwongereza gukina na Southampton, ikipe ihimbwa abatagatifu ariko yicaye ku mwanya wa nyuma. Ayo niyo y'imikino nabahitiyemo uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Urakoze Yves. Unaho ijambo ni rya Yvette Kabatesi muri baza muganga. Mwiriweho neza. Diabete gestationnelle ni indwara yo kugira isukari nyinshi mu mubiri, ariko bitandukanye n'isanzwe yo ikibasira gusa abagore batwite. Biterwa n'iki rero? Turi kumwe na muganga Gaspard Ntahonkiriye mu bitaro bya Kacyiru. Yego, iyo ndwara ya diabete y'abasamye birazwi kuva kera, ariko igihambaye nuko tubona ko uko imyaka yigira imbere niko n'abayirwara baba benshi. Kanga mu bihugu byose byo ku isi iba nyinshi. Nukuvuga ko ari ikintu cyo gukurikiranira hafi, kuko nkuko tuzakubibona igira ingaruka nyinshi, ariko kuri uwo mubyeyi cyangwa ni kuri uwo mwana cyangwa abo bana bari mu nda yiwe. Muga iterwa n'iki rero kugira ngo umugore utwita agire iki kibazo cy'isukari? Gushika ubu umuntu yavuga ati inda ubwayo muri umuntu yasamye ituma isukari mu mubiri idayungururwa neza nkuko biba ku muntu atasamye.
ni ukuvuga ko inda ubwayo yigirira ingaruka kuyungurwa kw'isukari mu mubiri w'umuntu. Ni ukuvuga ko hari ikintu kijyanye n'uko yasamye, icyo nta muntu ashaka guhindura, icyo ni icya mbere. hanyuma icya kabiri hariho abantu bari mu mugwi bagira ibyago byo kurwara indwara bita facteur de risque zo umuntu arashaka kugerageza akazihindura kugira ngo yangwara igabanuke. Facteur de risque ni zikurikira zihambaye ni imyaka y'uwo mama mu gihe yasamye yamaze kugira ku myaka 35 cyangwa yari mu mama asanganywe ibiro byinshi cyangwa no kubaga ava mu muryango w'abasanzwe bagwara diabete cyane cyane kuri wa muryango wegereye no kuvuga abavukana cyangwa ababyeyi biwe nabyo bimushira muri wa mugwi bagira ibyago byo kurwara indwara. Biza umubyeyi afite wenda nk'inda y'amezi angahe? Mu bisanzwe ije iyo yasamye atari yayisanganywe kwa muganga tuyisuzuma neza cyane hagati y'amezi 5 n'igice na 6 n'igice, aho niho yigaragaza kwa mama benshi. Mugabo ese igira ibimenyetso bisanzwe nk'iby'indi sukari cyangwa se indi diabete isanzwe? Yego, ariko igihambaye nuko benshi atakimenyetso gihambaye kiza kugaragara, ariko imara nk'iminsi cyangwa iyo ikomeye cyane bya bimenyetso bisanzwe bya diabete nabyo biraza, ariko cyane cyane tukabona ibindi bimenyetso igaragara kubera yasamye cyane cyane ari kwa kundi umubyeyi bamukurikirana akabona ko hari umwana aryamye mu nda maze yabaye menshi cyane, cyangwa ugasanga ibiro by'umwana biba byinshi cyane bikarenga ibipimo by'abandi bana. Kenshi nivyo usanga ari ibyo bimenyetso byonyine atakindi kimenyetso na kimwe kindi kigaragaza yuko arwaye diabete. Icyo gihe rero ntibigira ingaruka ku mwana se cyangwa ku mubyeyi? Cyane bigira ingaruka kuri bombi. Ku mubyeyi ni zangaruka zisanzwe nyene kubera umuntu arwaye diabete, ariko n'iyindi yiyongera ko yangwara yindi ikomeye bita preeclampsia, no kuvuga aho umuvuduko w'amaraso nawo uziramwo bikaba nabi. Abamama barwaye diabete bagira ibyago byo kurwara iyo preeclampsia irenze ku bandi. Hanyuma nyuma y'ibyo hakaba n'izindi ngaruka zishobora kuzana kuba ko wa mwana nk'uko twabyumvise kenshi aba munini cyane mu gihe cyo kumubyara, biraza gutuma umumama ashaka mu gukomereka kugira ashobore gusohoka, bigatuma anabagwa. Cyane cyane ibyo nivyo bimenyetso bijanye nuko yasamye, ariko hakaba n'ibindi basangiye n'abandi bose barwara diabete. Kuno kwa diabete igira ingaruka zifata ibihimba by'umubiri nka byose uhereye mu mutwe gushika kwino. Hanyuma ku mwana ho n'ibindi bisanzwe byumvikana, umwana avuka atageze agira bimwe bita malformation, bavuga no umugaye umwana avukana ibiro byinshi cyane kubera akiri mu nda yamenyereye amaraso ava muri nyina bari mu isukari nyinshi ija mu mwana. Umwana ari naco gituma byibuha cyane, yagera hanze yayibura basanga ize ingorane bimwe bita hypoglycemia, isukari yamanutse cyane mu maraso bishobora no gutuma apfa mu minota mikeya. Mu gihe kirekire umwana ntashobora kuzarwara diabete nawe cyane, no kuvuga uwo mwana yabuse kuri mama yarwaye iyo diabete, uwo mwana nawe aba ari ku byago byinshi bizotuma nawe arwara iyo ndwara. Hari ikintu se mufasha ababyeyi batwite bagaragaye icyo kibazo kugira ngo izo ngaruka zose bazirinde? Yego, cyane cyane bya facteur de risque bituma agira ibyago byo kurwara iyo ndwara numvise ko ari byinshi, kandi kugira umuntu abyirinde afite kwitegura imbere y'uko anasama, hanyuma akamenya ko amaze gusama aja kwa muganga, kubera iyo bimenyekanye kare. Umuti wa mbere tumuha nuko sobanurira ingene akwiye kwitwara kubaho ivyarya n'ingene akora siporo kugira isukari ntimubane myinshi mu maraso. Iyo ibyo kurya na siporo byo natacho byafashije, ari imiti dushobora gutanga nayo yitanzwe hakiri kare birafasha ingwara itarakura. Muganga Gaspard Ntahonkiriye watubwiraga ku burwayi bwa diabete gestationnaire cyangwa se uburwayi bw'isukari nyinshi bwibasira abagore batwite. Dusoza twibutse ko twakira ibibazo byanyu ikiganirwa sanuko amabaruwa 2790 cyangwa kuri email bazamuganga@gmail.com. Murara haryana. Rakoze Yvette Kabatesi ni wasozereye ikiganiro cacu cyo kuri uyu wa gatanu, natwe tukirangize dushimira mwebwe mwese abahisemwo BBC gahuza miryango. Mwibuka ariko twabatumiriye imvoni imvano yejo kwa gatandatu, ndetse tuzobasubiramwo n'ibiganiro bibiri, ibikino bibiri by'urunana byabaye muri iyi ndwi, muzovyumva ku munsi w'Imana. Ahasigaye abafise WhatsApp mukomeze gukurikira ibica kuri WhatsApp yacu, mwumvise uko mushobora kuhatora. Mwakoze mwese rero muze mugira ibihe byiza by'akaruhuko.